Ku barongoye amadini n'amashengero, ihiganwa Miss Burundi ni igikorwa gitunganywa n'ubushikiranganji bujejwe ivy'ingenzi bufadikanije n'abikorera utwabo bafise ubuhinga butandukanye mu bijanye no gutegura ibiteramo nka biriya no gutegura amahiganwa nk'ayo. Rero ni akaryo keza kuko abahinga batandukanye bashigikira umwigeme w'umurundikazi kugira ngo agire ico avuyemo, ashitse umugambi wiwe kandi yiteze imbere, ateze imbere igihugu ndetse anadandaze ishusho ryiza ry'Uburundi. Tubasabe rero ntihagire abazosubira kuba intambamyi kuri urwo rwaruka. Ni benshi baturondeye batubwira yuko babishaka mugabo amashengero yabo atabibemerera. Turinze duhaguruka turabahinga, leta igahaguruka, abantu batandukanye bagashaka gufasha umwigeme w'umurundikazi, nta kuntu na kumwe tuba tumushakira inabi uretse yuko twifuza yuko atera imbere. Nagira nibutse yuko ihiganwa Miss Burundi nta mahera namwe risaba kugira umuntu yiyandikishe, nta buryo na bumwe risaba kugira umuntu yiyambare, nta buryo na bumwe bisaba kugira ngo umuntu yiyunguruze aja mu bibanza hazoberamo ibikorwa bitandukanye. N'urwaruka ruri mu ntara hagati zo mu gihugu c'Uburundi, abenshi muri bo bararetse kwiyandikisha kuko bumvise yuko harimo n'abanyabujumbura. Umunyabujumbura si igitangaza, umunyabujumbura si waciye ubwenge kurusha abandi, ariko wewe uzi ko wize amashuri nk'uko bitegerejwe, ukaba uzi ko ufise umugambi, nta wundi muntu n'umwe ashobora gutahura umugambi wawe gusumba uko utahura wenyene. Mwemere muhiganwe n'abandi, Uburundi bubaziye ko vyinshi, ntimusubire gutinya. Ndabivuga kuko naganiriye na baburamatari batandukanye mu ntara zitashoboye kwiyandikisha. Barambwiye ko bafise ico kibazo ku bana b'abigeme b'abakobwa kuko badahora bitaba n'amanama, bumva umenga si uburenganzira bwabo. Ni ukuri murafise uburenganzira bwo kugira ubumenyi, bwo kuja hamwe n'abandi no guhiganwa. Ubu ni wowe uramukiwe, ingo tujane.